umuzungu arondera inyungu ziwe, atazirose naho aravayo arabisa aho akarondera ubundi buryo kugira azironke. Ego sinzi kurabona amakuru mashasha avuga ngo ati ngo Rwanda rwahagaritse ubumwe n'ububirigi kumvo zitandukanye, mugani twese turazi ko ari imvo y'intambara iri kwiraba hagati wovuga ngo ati M23 ngo na Congo, mugana abandi bakavuga ngo ati ngo Rwanda na Congo, kubera amakungu maze n'ibihugu byinshi biriko biravuga ngo ati yuko M23 iri kurafashwa n'u Rwanda, ngo ati nivaneyo ingabo ziri mu gihugu ca Congo kugira ngo ati amakungu aje hamwe hanyuma yige umugambi wo guhagaritsa iyi ntambara aho kurondera inyishu kw'iyi ntambara. Ngo ati nico gituma bagize ngo ijya meeting Eastern African Community maze na SADC maze na UN maze na African Union kugira barondere inyishu iyi ntambara ngo iri kwiraba. Mugani ndasanze burya politike ari kintu gitwara umwanya. Rero uri kurakina ukoresha ngo ati uri kurakoresha ubwenge uvuga ngo ati okay hinga ngira iki hanyuma ibi bindi biraza gutwara umwanya, mugani aho nzoba ngeze aho ibintu nzoba ndiko ndarondera ndizera nzobironka. Ngo ati nivyone ndibaza Paul Kagame yoba ari kwaragira mugani n'ivyumviro. Ego mugani ndatanguye ntakuramukije akazina kanje banyitwa Nijimire Diodone, karibu ku channel Diodone ND. Uri mushasha naho bagire kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha naho bagire kugira portage ati rungikira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri. Ati ukuri aho kuri kwa nahandi nahanyene. Mugari no munsi tugiye kuyaga kuvyumviro opinions umuntu abafise, nibaza nawe urabifise. Rero wifise niwandike ngaho muri comment. Tugiye kuyaga ku ibintu bibiri, ngo ati ibihe tugezemwo AI, ibihe tugezemwo ubutunzi, ibihe tugezemwo gukoresha mugenza kugira ugere ku nyungu zawe. Ngo ati nikone ibihugu vyinshi bibayeho ngo umpiki ndaguhiki hanyuma tuduge twese aho jewe ndakumanure wewe ugume hahandi. Urumva ufise imbaraga ufise power urondera uburyo bwo bwose kugira wame uri hejuru. Ego nikone wovuga ngo ati ngo Rwanda ariko rurakora mwaka kanya. Mugane hinge tumanze tugaruke kwiki kintu ca mbere. Urabona kugira ibintu vyinshi bigezweho ayo masimu dukoresha, computer dukoresha, maze n'aya magari bariko barakora mu iki gihe ya Tesla uko nuko yitwaza akoreshwa n'amabeteri uko nuko, ngo ati ngo koreshwa ubuhinga aho akoreshwa n'ubutare buvuye mu bihugu bitandukanye. Mugani turazi yuko ngo ati DRC Congo ari kimwe mu bihugu vyinshi bifise ubutare buriko burubaka akazoza w'iterambere ry'ibi bihe turimwo. Ego ngo ati uri kuraraba izo minerals aho ubwo butare kama bwo kwisi ya ku gihugu kanaka ubufise. Urumva mu bihe aho mu myaka turiko turagenda urumva uzoba uri gihugu ngo ati gikomeye cyane kuruta ngo ibindi, kubera abantu bose abo ba Tesla, ba Elon Musk, abo ba Apple, abo ba Samsung ngo bazogukenera ku rwego ruhanitse. Ngwego hanyuma ngo ubutunzi, burya ngo ubutunzi ni ikintu gihenda abantu, ni ikintu kironderwa na benshi, ni ikintu ngo ugifise ngo wisanga ngo turi hejuru. Urumva urakora uburyo bwo bwose kugira ngo ukigereko, urakora uburyo bwo bwose kugira ngo ukigereko. Rero kuraraba ngo ati ibihe tugezemwo n'ingene ushobora kuronka ubwo butare buraho hantu ku mubanyi uko nuko ndabivuga. Urumva ashobora kuburondera, urashobora kuyaga ukagenda kuburondera mu bundi buryo. Mu bundi buryo M23 ngo ati gwanira abakongomani b'abanyamurenge. Mugano uri kuraraba burya hariho n'izindi nyungu M23 yoba iri kwiragwanira. Mugani ntizoba ari inyungu za M23, mugani inyungu umuntu yovuga ngo ati ni inyungu zo mu Rwanda. Ndabivuze uko kubera ngo ati u Rwanda rwaraduze ku rwego ruhanitse mu buryo bwo ku export, bwo kugurisha ubutare, cyane cyane ama minerals ataboneka aho ubutare butaboneka mu gihugu cyo mu Rwanda.
rero ukaca uvuga ngo ati none igihugu cyo mu Rwanda ko ubutare kitabufise kibuvanahe, hanyuma ukaca uraba n'ibiriko biraba ngo ati burya barazi yuko M23 ishobora kuba ifise inzira nyinshi ishobora gucishamwo ubwo butare kugira buce mu Rwanda hanyuma bugende ku isoko aho babugurisha. Ugasanga ni ibintu binyegejwe mugani ngo ati biri ku mugaragaro. Ego ngo ati ni inyungu imwe gusa ni kurondera ku butaka ngo hanyuma igihugu cawe kigaja hejuru. None uburondera gute? Urashobora gukoresha ivyo bintu vy'amoko kavuga ngo ati jewe hariho ibintu biriko biraba hariya bishobora kuzana umuhungabano ku gihugu canje aho ku bantu ko nuko ngiye kubafasha ibyo bigakunda mugane hariho n'ikindi mugane hariho n'ubundi buryo ushobora kuvuga ngo ati burya leta aho muri politiki hagize ihinduka rikaja umuntu uza mu nyungu zanje ibintu birashobora ngo ati kunyorohera hanyuma ibintu bikagenda neza ingene wewe ubibona aho vyifuza ngo ati n'ibihugu bibiri mugane ngo urukurara muri Kongo burya hari ibintu byinshi ngo bicanze mu bantu maze ni mu vyitekerezo by'abantu ugasanga biragoye ko igihugu gitera imbere aho ku gihugu gihagarara bikomeye aho bishimishije ugasanga kajagari kahereye ngaha naha karashobora kuzaho kubera nta bumwe usanga buriho cane ngo bafatire intuzenya icumu hamwe ngo hanyuma bifashe aho bafashe igihugu cabo. Bati ni ibintu bigoye mugani ngo ati nivyitekererezo ngo ati nivyumviro. Ego je gusa izo nizo ngorane aho nizo mvo ndovuga ngo ati igituma iyi ntambara iri kuraba ni kurondera ubwo butare aho ni kurondera ingene umuntu yoronka ubwo butare mu buryo bworoshe bitarinze kugorana nkuko bigorana. Usanga ingorane zashikiye umuntu zitanuko ziraba mwene gihugu yagomba kwibera mu mahoro yagomba kwiryamira no kwivyukira uko nuko kandi ugasanga nta n'inyungu we nazozironkako mugano ugasanga ni we nahasize ubuzima. Ni ibintu biteye ubwoba n'ibintu bibabaje. Urumva umuntu ni gusengera igihugu gasengera n'abakibayemwo gasengera maze n'ikirere kugira amahoro adushike ko twese ashike ko aho amahoro atobari mwaka kanya mu bice bitandukanye vy'inosi kandi cyane tugo turavuga ko muri Kongo ko nuko ati rero uriko uraraba ubutare Kongo ifise nibihe tugezemwo byo kubaka aho bashize hejuru kubaka AI artificial intelligence ubumenyi buhanitse buciye ku makompyuta kunuko n'amasimu kunuko urumva ati nahande hano wogenda atari muri Kongo. Ego n'umuzungu burya n'umuzungu n'umuntu atarose inyungu ziwe n'umuntu yigira aho kagenda kuzirondera izo nyungu mu bundi buryo. Ego burya hari umuntu yavuze ngo ati ngo Africa ngo ifise ingorane kandi izo ngorane ntizikwiye gukemurwa n'abantu bo hanze atari abanyafrika bonyene mugani hanyuma abanyafrika ngo baza hamwe kugira bakemure ivyo bibazo ugasanga ni ibintu bigoye ngo ati ni kubera iki. Aka video karaka ndakwibutsa yuko wogira subscribe like comment bishasha biraza rero uri mushasha gumaha tari mushasha naho tuzosubira kubona niyo twabonana.